Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Nawe urashaka kuronka igitangaza cyawe no munsi? Kwirikirana ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Irahambaye, wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Kaze mu kiganiro ivyo Yesu akora mutegurirwa mugashikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church dusanzwe dukorera mu Irahambaye ku G12 nibarabara rikurikirana rya 11. Rya 11 rirazwe cyane kuko ni amabisi akatira amabisi avuye muri ville. Ego turagwaye kaze rero kuri mikro mukaba muri kumwe na Pasteur Jackson Nkeshimana wo mu ishengero ya Hope Church Irahambaye. Turabaye kaze rero muri iri joro ridasanzwe, aho uyu munsi dutanguye wa gatandatu wa mbere w'uku kwezi. Ejo mu gatondo rero tuzatwinjiye mu kwa Mungu wa mbere w'uku kwezi. Uyu wa Mungu rero tuzoba dufise ivyigwa bidasanzwe aho kwishengero rya Hope Church, aho tugira dutangurana ku kwezi twiga kusubizwa inyenyeri zibwe, inyenyeri ziribwa, inyenyeri z'umuntu ugasanga inyenyeri y'umuntu yibwe yatwawe pe. Ivyo Imana yari yaguteguriye, Imana ikaba yaguteguriye ko akagombye kuba aho ubuzima ubu canke ubundi, ariko inkozi z'ikibi mu buryo bw'impemu ugasanga zirakwivye inyenyeri. Urashaka kuvuga ati none ivyo Imana yateguye none vyo ubura kuba. Ego turabona ingene Imana yari yateguriye Adamu na Eva kubaho ubuzima bwiza, ariko Satani yarabivye isezerano ryabo. Rero niko Satani ko agenda yiba amasezerano y'abantu. Abantu benshi rero bakagombye kuba bafise ubuzima bwiza, cyane nk'abantu b'Imana. Usomye mu majambo y'Imana urabona ko nk'ubuzima bw'amafaranga ntibwategerezwa kuba ubwo babayeho mu benshi. Ego gukena ntivyari muri mu mugabane w'abana b'Imana. Oya, gukena ntivyari mu mugabane w'abana b'Imana. Gukena byategerezwa kuba ku bandi bantu batarabimana, ariko ubu hariho n'abantu b'Imana bakena. Ego hari abantu b'Imana bakena, hari abantu b'Imana usanga banagwara, hari abantu b'Imana usanga babaho ubuzima buteye umubabaro. Ego kandi Imana yari duhaye ubuzima bwiza. Rero ku munsi w'ejo niho tuzosengera abantu bose bafise ikibazo iki cyanye ikindi, kugira ngo bagaruze inyenyeri zabo. Inyenyeri ziribwa, ugasanga inyenyeri yatwawe, ugasanga ivy'ubuzima bwawe birahindutse, ntibibaye nkuko byakagombye kuba. Ejo kandi tusengera uku kwezi kose kw'icenda. Ibuka ko buri kwezi Satani aratega imitego, buri kwezi Satani aratega imitego yama yipfuza ko ibintu biba nabi ku buzima bw'umuntu. Reka ndakubwira uku kwezi kw'icenda ari abantu bazopfa. No kuvuga ngomba kuvuga ko morgue ntizibura abakiriya. Ikintu cyambere kitabura abakiriya ni morgue. Ego kuko abapfa ntibasiba gupfa, nawo bigenza gute ntibasiba gupfa. Ego kandi ikindi naco nta kwezi abantu batibwa, nta kwezi abantu batagira accident, nta kwezi abantu batarugwa, nta kwezi abantu badasambanywa, nta kwezi abantu bitagenda ukuna kuriya. Rero ku munsi w'ejo izuba ari dimanche ya mbere tuzosengera ukwezi kose. Ntaco bitwaye nimba uhora ufatirwa, mugabo dimanche ya mbere ndabigusavye ntuzobure kuza hajya kwishengero rya Hope Church tugusengere kubw'uku kwezi, intango z'ukwezi. Utangurana ukwezi amahoro, utangurana ukwezi ibyishimo, utangurana ukwezi umunezero. Ivyo Satani yapanze byose ntihagina kimwe kiba, ko Satani arabitegara, arabipanga, arategura calendrier yiwe. Aramaze kuzuza kwezi kw'icenda kwitariki zinizi, nakazogira accident n'ikinga, nakazogongwa n'imodoka, nakazopfa, nakabizogenda uku, nakabigende kuriya. Urukura byumva ukavyumva nk'ibintu bisanzwe gusa, ariko reka uzoze tugusengere, uzuzigamwe muri uko kwezi, ukwezi kw'icenda. Uko kwezi kw'icenda kuze kubera ukwezi kwiza. Ari abantu usanga ukwezi kanaka kukamubera kubi, ukwezi agafungwa akagwaragurika, uko kwezi akibwa cyane, uko kwezi ugasanga uko kwezi kanaka kabisa avuze kabisa uko kwezi nakubayemo nabi cyane. Kaze rero ku munsi w'ejo dimanche ya mbere ni dimanche tudakwiye gufitinako. Dimanche ya mbere ni dimanche umuntu wese ategezwa kuba maso cyane, kuko muri mu ntango niho Satani agutega.
atega mu ntango ku kwezi kw'icenda usanga yaguteze mu ntango kugira ngo ashobore kuraba ingene yo gufata ariko ntaze yigera gushobora Yesu agutabare satani ntaze yigera gushobora satani ntaze yigera ashobora ikiri muri wewe ntaze yigera ashobora icyo Imana yashize mu buzima bwawe satani ntaze yigera ashobora icyo Imana igomba kuba ego ku munsi rero wejo ndaguhamagaye ntuzusibe cyangwa uceregwe kuko benshi nabo bariko baratabarwa nkuko kwiwawe mbere reka ndaguhe zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora mu nshengo rya Hope Church sintahe zose oya ndaguha zimwe mu ntahe urumva mvuze ni ntizimwe mu ntahe bisigura ko ari zimwe mu ntahe intahe z'ivyo Yesu ariko arakora ni nyinshi cyane ariko izingira ndaguhe ni zimwe muri zo ego reka duhe kaze abaduha intahe. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Mutima wanjye utazibagira. Haleluya. Jewe ukuri mpagaze ngashima Imana ku bitangaza Imana yankoreye. Jewe naragwaye itareke 12 z'ukwezi kwa gatanu. Buga maze kugwara afatwa n'ingwara ntazi yananiye umuganga mugabe kamenya uriya wenyene. Jewe ngwara maze kuyigwara ndafatwa n'ingwara yo kubomagurika ndabomoka. Burya ndagenda ndivuza ndafata imiti biranka. Harageraho byanka gose n'ubundi ndagenda kwa muganga nasubirayo. Jewe ndaje ku maternity nk'umuvyayi agiye kuvyara. Urazi nk'umuntu agiye kuvyara yikobora zose barambara amaga barumviza mu nda bakumva ikintu kiri mu nda. Mugabo indani yakojejeyo akumva nta mwana ari igitereko kimeze neza. Mugabo jewe wakoze ngaha akacyumva najewe ndyamye nkacyumva ndyamye ngaramye nkacyumva naryamye urubavu nkacyumva nasubiraha nkacyumva jewe ntacyo mfise no Imana ariko maze kwivuza haragera abaganga bambwira ati wewe nta maya tuzosubira kukurya genda burya ndakama amaraso kwa gatanu kwa gatandatu nsigara nera kujya kwishasha ndabwira Imana ati Imana wibuke nimba hari ikintu kimwe no nagukoreye undokore muri cyo kintu nakoze nkabwira Imana ati none gamana jewe waraba ikintu kimwe gusa nanje ho ngeze ndarusha sinsohoka mpagazuko wamenga ni nkakujya kwibombo aho ndyamye wamenga ni bombo abantu bakandemera ati wowe waragiye ku buryo ati Imana yo mwijuru ntinya kuko nta wundi muntu notinya mu isi nzima uriya wenyine asumba abandi bagabo. Imana ihabwa icyubahiro. Ku munsi w'Imana umukozi w'Imana arasenga, Pasteur arasenga. Amaze gusenga ndavuga ati nanje nyene uno munsi niyi tarika niyi saha nyene gutabagwa. Amen. Burya arasenza aravuga ngo fata ubwo buribwa narifise ubwo gwembe gwari musi mukora no mu mugongo sinajya naguma nicaye kunyene. Burya ndafata aho mbabara maze kuhafata ndagumya ndavuga ati Mana wewe ubu buribwa ndavuze ati buhagarare. Aho nyene Imana cihagarika. Narajyanye iryo tiro sinamenye yirizananye numva ndarosa amahoro. Bukeye mu gatondo umviriza ko burya nabwiye umwana ati nkorogera kabuyi numve ko nokana. Burya arankorogera akabuyi ndakanwa numva karanshize. Cyanja mu nzu ndasenga. Ndabwira Imana ati Mana nkeneye iki kintu kiri mu nda ukibomore. Hari 2:40. Aho nyene nagiye numva gikatagura nk'ugwembe kirakata cyanda sohoka nje inyuma y'inzu cyane ifatuko. Aho nyenza numva Imana yakirungitsira bomoye. Imana habwa icyubahiro. Gica kizumenga kujya kwimbera zo heju ziba zijya mu nzu. Ndavuga ati Mana uri Imana. Na wundi mugabo ashoboye ataruriya mugabo. Mana nzogukurikira uko ndi kose uko ngana ukomeze. Nta wundi mugabo ahari asumba abandi bagabo. Uri gihangange byukuri bigezaho icyo kintu gipomotse nta maraso yigeze apfa. Cyaje uko nyene kuribwa byace bihagarara aho nyene cyanumva amahoro cyangwa mangena nyene mfise intege nko kuko
nari ngwaye igihe kirekire. Nukuri ubu ndashima Imana, nukuri ubu ndakomeye, two kugenda turya by'ukuri nagumye imbere y'Imana. Imana ikomeze inkore bitangaza bitagira ukuntu bingana. Imana ihabwa icyubahiro. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Jina nshaka gushimira Imana kuvyo yankoreye. Amumbono kujewe nari umuntu wimbere kwa kameme umwe wanyuma nkeka muzi umuntu umwe wanyuma. Jewe umugore yambwiye ati tuze gusenga. Nabwiye ati wege ndusenge wewe. Je ho senga ndahazi. Ti kwaje yikura kwera ya mbere. Ati agashora kaza kumugoroba. Ti nawege nanze hose kaze ndahazi. Wenye agacagenda kandika. Muka muri ibisi ewana ndagoma genda ahantu. Nambaye ngoma genda yahantu. Umwana arambwira ngo burya abana ngo urikoze tukagenda kaza gusenga wewe. Mwe bana ngo je ngumarigira ahantu se sinza gusenga. Ngo tugende nguze gusenga n'umunsi wari imwe. Tekaye je sindimwo. Wa muntu acaragenda nayifata inzira yiwanje. Fase inzira gwanze ndiyumvira ati muga rero ati hano numvise ubutumwa. Bayitire yavuze ati je burya ahantu ngira ngendeyo. Amafaranga je nari ntwaye. Ngira afite ikengende hahantu rero. Ndaza burururu n'umotare yashikanye aho efa kumba ndinjira ngaha ninje ngaha Petero arasikura numva niwe kandi cyavaho ndyohewe uyu munsi ndataha ntashe ubundi munsi wa gatatu nasenza ngaha nyene ndasenga naho nyene mva mpimbawe burya rero kuva n'uwo munsi isa sirase gusiba kandi kuva mvuye ngaha n'uwo mwanya za nzoga ubu ndayibonye ndiruka. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Yesu ashimwe. Yesu kandi yongera ashimwe. Ashimwe imyaka yose. Je mpagaze ngaha nshima Imana. Jewe nkiri ruguru nukuvuga nari mfise umwana nari narabyaye. Umwana yarapfuye apfuye. Ndabwira Imana mana none jibi bintu ko bimeze ukungira iki? Nyene ndavuga jewe ti aha ndagowe ndagwara ndaremba cyane. Ndagwara ibitero byo mu nda no mu mugongo gushika ku mwanda mukuru sinagenda. Nta n'ikintu na kimwe nashira mu kanwa. Inda ikaguma yuzuye. Jewe kuvyukuri ukuntu Imana yampamagaye tiwe mwananje ndacagukeneye sinobisigura ngo ndabimare. Jewe naciye mbwira mti jewe muriko mumpatira mu bapfumu nanje numva bapfumu barandambiye narabagiyemwo umwana wanje ntiyakize ti ubu rero je ntimuze musubire kumbwira ibintu by'abapfumu tahubwo rerejo mu gitondo ngomba mvyuke ngenda ahantu hose nsanga urushengero guguruye mpita ninjira bansengere kandi zingwara zose ndazi zizokira. Ukuntu rero Yesu yankijije hinge ndabivuge je nukuri maze kuja gusenga Yesu yarankijije kandi urumva nta nubwo nari nkijijwe jewe naciye nigira inama y'ugukizwa. Ico cyonyene ndagishimira Imana ukuntu noba narabohotse nje gusenga ngaha ngwaye ukuguru bidakunda ko mu kirenge nshingura neza. Umugabo wanje nawe nyene kandi akambira ati burya nanje ndagwaye nkabona teruye ibitumenga biranga ariko nkamubwira ati je burya ngiye gusengera mu Carama ukaduza umutwaro wiwawe uze kuduza n'uwi wanje. Ndashimira Imana ukuntu naciye nshika muhira agacambwira ati burya saa 4 yageze. Jenza numva bya bintu byari mu mugongo byose biraheze ariko naciye mvuga bwa bundi yashitseyo ntiyazimiye. Ico nacone ndagishimira Imana. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Nizere rero ko izi ntahe zagufashije urumva ko Yesu ariko arakora ibitangaza no twumiza ku bandi nawe arashaka kukugirira neza. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo aho kwishengero rya Hope Church. Ego twinjira amiga atatu. Amiga ya mbere atangura isaha 2, amiga agira kabiri agatangura isaha 4:45, amiga agira gatatu
agatangura isaha 10 n'igice. Ndagwaye kaze nawe kugira ngo uzoze gutabarwa, ntiyagoye ni mu Caramagahahe. Ufashe bus uvuye muri ville, nuvuga aho uva hose urashobora gufata bus ija muri ville, igushikanye muri ville burya babyoroshe, ucufata bus ya Carama igushikana ku 11 aho amabisi akatira. Bisi ya Carama igushikana aho amabisi akatira ku 11 mu Carama. Aho nyene hariho station Kobile. Ucugira izindi ntambwe nkenya na maparcelle makenya ugira. Ucubandanya uji imbere gatonya nk'ubandanya ku Muzinda, ariko ni parcelle zingaye gusa uburenganye ukabushitse kwibaraba rya 12 bita igimbaho. Ni baraba bita gikumbaho, nta handi bita kumbaho naho nyene, kandi nta handi hafisi baraba rya 12 mu Carama. Ni iryo nyene barabara ujinjiyemo gusa, ujinjiyemo urengana parcelle zikenya gusa ucubona urusengero rwubatse muri clôture hari portail ya bleu. Ndagwaye kaze rero ku munsi wejo ntuze wisamare ko nawe urakeneye kubaho neza, nawe urakeneye kugirirwa neza n'Imana, nawe urakeneye kwishurwa. Ego ibuka ko nawe imyaka iri kwiragenda yegereza ije imbere. Imyaka iri kwiragenda yegereza ije imbere. Mu mwaka uheze, mu myaka iheze, mu myaka yavuba ni uracabyibuka wari umwana, mu myaka iheze wari heraba rero ingene isigaye ungana. Ego imyaka iri kwiragenda, ubusaza buriko burinjira. Ingo nawe utabarwe kugira ngo wishurwe bigikunda bigishoboka, ugishobora kuryohererwa umunezero w'ivyo warondeye. Ego ingo tugusengere kandi tugusengera ku buntu. Ejo rero inkoko niyo ngoma kubazotangura amiga ya mbere, abazoza mu miga ya kabiri ni saa 4:45. Nuvuga amiga ya mbere saa 2 ni saa 2 zuzuye neza, amiga gira kabiri ni saa 4:45, amiga gira gatatu ni saa 10:30. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe uzoze gutabarwa ku munsi wejo. Yesu aguhezagire, Yesu akugirire neza. Reka ndakubwire programme za eglise. Twama dufise amasengesho kwa kabiri, misi yose kwa kabiri igihe cy'isaha 11 gushika isaha 12. Ndagwaye kaze isaha imwe ni isaha imwe na Yesu aho nyene kwishengero mu Caramagahahe. Twama dufise kandi n'amasengesho ku Karago. Amasengesho ku Karago abantu benshi barahishurirwa cyane. Ego abantu benshi bararongera inyishu gose cyane. Amasengesho ku Karago yamaba kwa gatatu isaha 3 gushika isaha 7, ariko kwa gatatu isaha 3 niyo tuba tugaye. Byo bavyiza ushitse saa 2 canke saa 2 n'igice. Ego cyane biraba vyiza cyane isaha 3 tuba tutakira undi muntu kugira ngo tubanze tube imbere y'Imana. Ego kwa gatatu rero saa 3 turagwaye kaze imbere yuko saa 3 igera kugira ngo saa 3 tugare bimeze neza. Kwa kane naho isaha 11 turasubira kandi tukagira amasengesho y'isaha imwe na Yesu isaha 11 zo kumuhingamo gushika isaha 12. Turafise n'andi masengesho yamabwa misi yose mu gatondo, guhera kwa mbere gushika kwa gatanu, 6 zo mu gitondo gushika isaha 1 zo mu gitondo. Namasengesho nayo nyene abari mu bushobozi, namasengesho yitwa zindukana na Yesu. Ndagwaye kaze rero muri iyo programme yose rero Yesu akugirire neza. Ego ndakwibutse ko kwa kabiri ari saa 11 gushika saa 12, kwa gatatu ni saa 3 zo mu gitondo gushika isaha 7, kwa kane ni saa 11 zo kumuhingamo gushika saa 12. Kwa Mungu rero tuma dufise amiga atatu. Amiga ya mbere aba isaha 2 zo mu gitondo, amiga ya kabiri akaba isaha 4:45 zo mu gitondo, amiga gira gatatu akaba isaha 10:30 zo muhingamo. Ego muri uku kwezi rero, muri uku kwezi turafise igikone cyo guhura n'Imana. Ego ni igikone cyitwa guhura n'Imana, twama tukigira wa gatandatu wa mbere w'ukwezi. Ni igikone cy'amakiri mu mavuta cyane kandi n'amasengesho yiramvuye, amasengesho adasanzwe aho benshi bama bakirira bama barongera inyishu. Misi yose ya gatandatu ya mbere muri uku kwezi tuzadufise amasengesho itariki 3 z'ukwicumi. Amasengesho azoba itariki 3 z'ukwicumi. Ndagwaye kaze rero kugira ngo nawe Yesu akugirire neza. Kaze rero Yesu agugirire neza kuri zo tariki 3 z'ukwicumi kugira ngo nawe utabarwe.
ariko wibuke ko tuko turagaruza inyenyeri zibwe, inyenyeri zibwe, inyenyeri y'umuntu yibwe, nigihe cyawe nawe cyo kugaruza ivyawe. Turabaye kaze rero ku munsi w'ejo, rero tuza turiko turiga rero ikijya ciga twavuze cyo kugaruza inyenyeri zibwe, inyenyeri zibwe. Abantu benshi rero barafise inyenyeri bavukanye, barafise inyenyeri bafise, ariko rero kenshi ugasanga ziriko zirabahirako, ugasanga umuntu agiye gusaza atarashika kuca Imana yamusezeraniye. Burya rero usanga barazivye. Turiko turazigaruza muri kwezi kw'icenda, turiko turasengera umuntu wese afise inyenyeri yiwe. Ushobora kuba wari ufise inyenyeri yo kuririmba, iyumvira ingene wari ukuze, ingene wakura umeze, woba wari ufise inyenyeri yo kuririmba, woba wari ufise inyenyeri yo gukorera Imana mu buryo ubucanka ubundi, cyangwa ugasanga n'inyenyeri y'amafaranga, ugasanga kare waradandaza ukabona biraza, cyangwa ugasanga wari ufise inyenyeri y'ubwenge. Mugabo ivyo byose ugasanga byaraheze bivanye n'iki, nuko hari abandi bantu bakoresha ibindi bintu bigatuma za nyenyeri zanyu zibwa. Ugasanga aho wagombye gushika si uri kurashika, uwundi niwe ariko arahashika. Ariko rero uzoze ku munsi w'ejo tuze tugusengere, Yesu akugirire neza, akugarurakanire inyenyeri yawe, iyo nyenyeri yibwe ishobore kugaruka, inyenyeri yawe ishobore kugaruka. Inyenyeri ziribwa, hari abantu bazi kuzisoma, hari abantu bazi gusoma inyenyeri. Ibuka babanyabwenge b'inyenyeri baratahuye aho Yesu agiye kuvukira. Ibaze abantu baje bava kure mu karere ka kure cyane, bakabona inyenyeri ziri ku ijuru, bakamenya ati inyenyeri isigura ko hari umwami agiye kuvuka. Kandi ntibarabakijijwe, bari abantu b'abanyabwenge gusaba inyenyeri. Bisigura ko hari abantu bazi gusoma inyenyeri z'umuntu, bagasoma inyenyeri iri muri wewe kandi bakayiga ko, kandi bagashobora no kuroba ingene bashobora kuyigukurako bakayihundi. Ugasanga wewe uguma ari kwa kundi nyene umengana igikopo kigaragara. Ariko uzoze ku munsi w'ejo tugusengere, Yesu akugirire neza, ugarukane inyenyeri yawe. Hari abantu ingo zabo byanse, suko yari mubi, suko atazi kubaka urugo, ugasanga n'umugabo we yarameze neza, n'umugore yarameze neza, mucubakana mwari bimeze neza, ariko inyenyeri y'umumvikano mu rugo ugasanga barayitwaye. Ugasanga urugo rwanyu ntiriko rurumvikana, urugo rwanyu biriko bigenda nabi. Bivanye niki? Bivanye nuko wasamaye inyenyeri yawe iribwa. Ndibaza wumvise intahe zimwe mu ntahe, sintahe nyinshi, sintahe zose, ariko twagize zimwe mu ntahe z'ivyo Yesu ariko arakora. Yesu ariko arakora ibikomeye cyane aho kwishengero rya Hope Church, benshi bariko barabohoka. Izo ni ntahe nke cyane, mbere tuzishirako ngazose nitworonka ikibanza, bivanye nuko ari nyinshi cyane. Rero uzoze nawe ku munsi w'ejo, ntihagoye. Reka ndasubiremo, ntihajya mu Irahambaye uvuye kujya 11 ha mabisi akatira ucuja kujya 12, kujya 12 ni barabara rikurikira ijya 11. Ego ni Irahambaye, ni Irahambaye. Ujinjiyemo gusa gatonya ucubona ishengero, ni ishengero gitwa Hope Church portail ya bleu. Ego ndagwaye kaze ku munsi w'ejo isaha 2 tuba dutangiye amiga ya mbere, kandi Yesu agufashe ntuzuceregwe. Isaha 4:45 tuba dutanguye amiga agira kabiri, isaha 10 n'igice tuba dutanguye amiga agira gatatu. Uzoze ku munsi w'ejo rero, nawe Yesu akugirire neza, nawe Yesu agutabare, nawe Yesu akugarukane inyenyeri yawe. Kare wewe warakoresha, ariko ubu nawe urakoreshwa, kubera ko utosura kandi kuri cya kintu cyo gukoresha. Kumbure no mu nzozi zawe no mu vyimviro vyawe wumva ko umenga uzoba ukoresha abandi, waruzi ko vyogenze neza ukuna kuriya, ariko ntibiriko biraba. Kubera iki? Ku mpamvu zihe? Ku mpamvu zuko inyenyeri yawe yibwe. Ego inyenyeri yawe yari yibwe. Hari ibintu wiyumvamo ko akagombye gukora, hari ibintu wiyumvamo ko hari ukuntu wiyumvamo, hari ahantu ubona umenga uzoshika, ariko nturi kurashika, imyaka yabaye myinshi iyi n'iyindi. Kubera iki? Kubera inyenyeri yawe igaragaza ubuzima bwawe, twovuga ko ariyo wari umugisha wawe, yari yibwe, yarafashwe iratwarwa. Ego yaribwe. Hari abantu amafaranga cyabaye ikibazo kuri bo, cyabaye ikibazo kuko arayarondera akayabura, yayaronka akamucika. Bivanye niki? Kubivanye n'inyenyeri yiwe yibwe, inyenyeri y'ubutunzi. Ego inyenyeri y'ubutunzi barayivye. Ego turagusengera, Yesu akugirire neza, agutabare, agusubize kandi ku murongo wawe, agusubize kandi hahandi hiwawe, agusubize kandi mu kibanza cawe. Uri mu kibanza kitari cawe, uri kuraho baho ubuzima butari ubwiwawe.
ego uri kuraba ubuzima butari bw'iwawe reka tugusengere Imana ikugirire neza usubire ku buzima bwawe nubeho fotokopi y'ubuzima bwawe ahubwo ubeho ubuzima bwawe. Abantu benshi bako barabohoka, benshi bako bashinga intaya, benshi bako barashima Imana, kandi ndibaza ko inawe utazumvira ngaha ku radio gusa, ndibaza ko no mu quartier nimba uba ahantu quartier ubana n'umuntu aza muri Hope Church ategezwa ko baramaze kukubwira ibiko birahakorerwa, nawe Yesu yo kugirira neza kuko nawe arashobora kuba afise ico Imana yamutabaye, nawe arashobora kugutabara nawe akakugirira neza. Reka ndahakwibutse ntiyagoye ufashe bisi uri muri ville urashaka kuva mu quartier yindi, fata bisi gushikana muri ville, igushikanye muri ville ucuja muri bisi za Carama. Ugeze aho bisi zikatira mu Carama, zikatira ku ibarabara rya 11, ibarabara rero rya 12 ngi ucuja ku ibarabara rya 12, urumva usiga kujya 11 ukacuja kujya 12, ni intambwe y'amaparcelle ngahe gusa uburenganye si kure yaho bisi bigusize. Ego ni barabara biti ry'imbaho, abandi bakayita ry'amabeni, none ucu habona n'imbaho nyinshi. Ujinjiye mu ryo barabara rya 12 ucubona urusengero. Ego kandi ufashe moto uri ahantu ushobora gufata moto canke taxi canke ikinga canke ikindi canke bajaji canke yindi, ukamubwira ati njana kubarabara ry'amamba bita igimbaho, ni barabara bita igimbaho rya 12 rya Carama. Acha kubaza ubwo nyine ati ni kuri Hope Church ko abantu benshi usanga ariyo bariko baraja benshi cyane mbe ni waza uzosanga abantu benshi cyane na bamwe wobuzi. Ego maze Yesu akugirire neza ku munsi w'ejo ntuzusibe, amiga ari ku masaha meza cyane ayo umuntu wese ashobora kumorohera. Hari amiga ya 2:00, hari amiga ya isaha 4:45, hari n'amiga y'isaha 10:30. Ndagwaye kaze rero ntiwisamare ko Yesu agutabare, Yesu akugirire neza. Reka ndakubwire urashaka kuhabura, urashaka kujuragirika, urashaka no kubugomba kumbaza akabazo, ariko reka ndaguha nimero zo mu protocole, urashaka kumubaza utubazo twose kandi akakwishura. Ntubipe utelefone mubaze arakwishura. Ni kuri 38 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3 68 09 08 03 38 ubusa 9 ubusa 8 ubusa 3. Muraza kuyaga akugenekereze neza kandi usanga byose bimeze neza. Ntihagoye, navuze ni amabisi akatira ko 11 rya Carama. Ucugenda kwibarabara ikurikira ibarabara ikurikira rya 12. Ego nk'ubandanya hariya ku Muzinda, mugabe barabara ikurikira ni nk'intambwe zingahe uburenganye utarashikira uruzi gwitwa Gikoma. Ucubona ibarabara yaho biti rya 12, abandi bakagita iryo kumbaho, abandi bakagita irya mabeni. Ujinjiyemo gusa ujinjiyemo nk'intambwe zingahe ucubona urusengero rurerure gutya ruri muri clôture na portail ya bleu. Ndagwaye kaze rero ku munsi w'ejo ntuzusibe canke ntuzuceregwe. Ego Yesu akugirire neza, nawe agutabare, nawe akugirire neza. Ego iri joro rikubera ijoro ryiza, ijoro ryo guhura n'Imana, ijoro ryo kurota Imana. Vuga uti amen, uravuga amen kuko ni gwawe. Ijoro ryo guhura n'Imana, ijoro ryo kurota Imana. Ego ijoro ryo kwishurirwamo vya bindi. Ego ijoro ryo kugendererwa n'Imana. Vuga uti amen. Iri joro ntugwara mu izina rya Yesu, nubwo wahora ugwaragurika mu izina rya Yesu, iri joro uraza kurara amahoro. Ego iri joro ntimuza kugwana kandi no mubakanye mu izina rya Yesu ntibiza gukunda, kandi mu izina rya Yesu iri joro riza kubera ijoro ryiza, kandi ushime kandi uhimbaze kandi utazire. Yesu aguhezagire, Yesu aguhezagire rero, na hejo tuzohurira rero kuri Hope Church aho mu Carama gahahe. Yesu aguhezagire. Mwari kumwe na Pastor Jackson Nkeshimana wo mu ishengero rya Hope Church. Yesu ariko arakora ibitangaza mu isi, ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. Impumyi zirahumuka, ibifamatu birumva, abatabona barabona, abatavyara baravyara. Mweje kumviriza ikiganiro ivyo Yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Carama gahahe, wururutse bisi ku 11 ucuduga ku 12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita iry'amabeni, abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. Woburusha, woburemerewe, wofisi ibibazo waburiye inyishu, wobugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, wobugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Jackson Nkeshimana, womwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu buryo bw'impwemu. Yesu yavuze ngo nimuze kuri jewe mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura.
yesu ariko arakora ibitangaza mu isi ariko arabikora no mu ishengero rya Hope Church. impumyi zirahumuka ibifamatu birumva abatabona barabona abatavyara baravyara. muheje kumviriza ikiganiro ivyo yesu akora mushikirizwa n'ishengero rya Hope Church. Hope Church ikorera mu Caramagahahe wururutse bisi ku G11 ucuduga ku G12 hafi y'ikibuga kwibarabara bita Irahambaye abandi bakahita kumbaho hafi y'uruzi Gikoma. woburusha woburemerewe wowe ufise ibibazo waburiye inyishu wowe ugomba kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe wowe ugomba kuvugana n'umukozi w'Imana Pasteur Nkeshimana wowe mwandikira ubutumwa bugufi kuri 76 96 96 96 kugira ngo agusengere kandi agufashe mu